nari mu buzima nabona iherezo maze numva ijwi rinyakura aritse ngo mwana wanje nakumenye utarabaho. Reka ndabaramutse bakunzi mukurikirana Burundi, yatanze mwaramutse mwiriwe bivanye na buri muntu wese aherereye. Nicyo kiganiro cy'umuririmbyi n'umugabo wiwe, aho mutubona neza kuri televiziyo dufise umutumire adasanzwe, umutumire nagendeye mu rugo iwabo, twaba twamusanze aho aherereye kanonge ndamwakire kuri televiziyo yanyu Burundi, abaramutse ndetse yongere abidondore kuko siyo rya mbere aje kuri televiziyo yanyu. Atumusabe yongere abaramutse ndetse yongere yidondore kandi irigira kandi ko ndazi ko mumuzi mumukurikirana mushishikaye kumukurikirana. Imbere ko yidondora tubasabe mufyonde kagakengera ajya ku ruhande muriko gushamwo commentaire canke j'aime kugira ngo mushishikaye kudukurikirana cyane. Karibu cyane kuri televiziyo yacu. Yego turamukije cyane abakunzi ba Burundi aho muherereye hose. Ku mazina nitwa Gradisa Kimana. Nta kintu mwumvaga yemwe kuri televiziyo yacu dukunda kwakira ba Akimana la fois passée twakire Akimana na n'ubu twakire Akimana. Gradis turagwaye ikaze kuri televiziyo yacu ya Burundi. Murakoze cyane. Mumeze neza. Turashimye. Ni ikiganiro cya kindi nyene, ni ikiganiro cy'umuririmbyi n'umugabo wiwe. Ishaka duhe ikiganiro histoire yawe. Eske Gradis ni iki? Gradis duhaye insigura Gradis ni iki? Gradis mu buzima bwiwe tumunsiguri yahe afise ubuzima bwa gute itasevire yiwe? Gradis ni umwigeme mwiza cyane akunda kuririmba. Bwa mbere na mbere ko novuga muri jewe ndakunda kuririmba cyane. Tuvuze Gradis atubikunda kuririmba, watangwe kuririmba ryari? Dushaka kutubwire histoire yawe. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi gihagaze kuri Gradis, histoire yiwe yatangwe kuririmba ryari, eske yabitanguye gute, iciyumviro cyo kuririmba cyavuye he? Kuririmba naritanguye ndi umwana muto cyane mfise imyaka 8, gusa naririmba muri Katolika, muri chorale ku Musaga, chorale bita kuri Saint-Anne. Chorale bita Voix des Anges niyo nakuriyemo gushika nkwiza imyaka 16. Ariyo ndirimba ngo nagiye guhindura eglise, urumva mvuye muri chorale narakuriyeyo kubera ari ukuntu twe muri chorale iya kanzu ukunda kubona abaririmbye bambara. Iya kanzu wayambara ari umaze imyaka myinshi muri chorale kandi waciye promesse. Nta burenganzira ufise bwo kuyambara. Je narenda bufise narengeje imyaka kandi naraciye na promesse. Bisobanuye ko watangiye kuririmba kera cyane kandi kera gose. None ko tubwiye ko waririmbye muri Katolike, turazi ko ijwi ufise ko Gradis ndamuzi ntabwo ari ijwi rya Katolike, ntabwo ari style Katolike. Bishaka kutubwire histoire yawe kuririmba niyo dushaka bimeze gute? Okay, ijwi ryanje si ijwi nize cyangwa ingiziki nubwo narimba muri Katolike, ijwi nari ndarifise ahubwo gusa sinarikoresha bivanye n'ijwi dutegerezwa gukoresha muri Katolike katari iryo. Mu nyuma gusa maze guhindura eglise niho ndirimba mu ijwi wanje. Imbere kuhindura eglise wahinduye ryari, ufise imyaka ingahe kugira ngo kwakunze ko dukina kuri Burundi babone mbe Gradis yagiye bihindura gute, byagiye bikurikirana gute? Nahinduye eglise muri 2018 gutyo, nasengera mu Ngagara. Muri Christ Embassy. Nasengera muri Christ Embassy mu Ngagara. Muganga na opportunité yo kuririmba nari mfise. Sinaririmba, narigeze kwinjira muri chorale gatoya. Muganye nabivaye baririmba icongereza gikaze. Bakunzi bumva ko Gradis ku cyongereza aterwa cyane, reka tumusabe mu mwanya vraiment afuma dukiza mu cyongereza gitoyi, nubwo ko bakuturamutsa ariko twumve ko azi cyongereza kuko ntushaka kuronka opportunité kujya muri ko hari birimba mu cyongereza ntubwiye ko utazi cyongereza. Ahubwo icyatumye ndanabihagarika nubwo bari bicongereza gikaze. Yego bariko barabikwigisha wararirimba muga ntumve uje kuririmba ivyari. Ariko warumva basi niba uri njana yo ko bitera bijana. Kandi ukabona uririmbye abantu barafashwa muga muri wewe. Niwumve nico bisigura. Ubu ko kwepa ko havunda mu basi mu cyongereza. Kwa kuko dukurikirana kwino channel yacu ni Burundi nkuko bimenyerewe, tuonge tubibutse musheko kaga kengere mugafyonde mwiko gushyamo commentaire ndetse na j'aime. Turacyari kumwe n'umutumire wacu ari Gradis Akimana. Gradis Akimana, shishika kubandanye duha inkuru y'ubuzima bwawe bwo kuririmba imbere yo kuva mu imbere kujya mu umaze ushika mu Ngagara.
ugeze muri ko hari yanyu baririmba mu cyongereza n'ubu natwe tutazi icyongereza byagiye bikurikirana gute maze kuva muri kohari naciye mvuga ati vraiment je navyo noshobora umva cyuheba kohari ya naciye nza ndasenga bisanzwe muga ndavuga kuririmba biraryoshe kandi narabishobora muga hari amajambo je ntumva si impano yawe basi impano yanje yo kuririmba ni impano yanje ico cyongereza bariko baravuga n'icyongereza gikaze apana cyo ngaha mu Burundi oya ego baririmba icyongereza gikaze je navuga ati reka mfume senga bisanzwe mu nyuma yanje niniga icyo cyongereza nkakimenya nzoja muri kohari nk'abandi none ko nzi Gladys ari umuririmbyi yatubwiye ko ari umuririmbyi mwiza cyane azi kuririmba kandi nasanzwe ndamuzi azi kuririmba none ko wavuze ko ahevye kuririmba ahevuye muri kohari byakiri bandanya gute eske impano yo kuririmba yacizuka ivuye he ko twumva ko ari bamaze kureba kuririmba impano yo kuririmba yagiva oya sinabihevye ko muteye muri jewe navuga ati ni guhagarika basi manze ntahure neza ico kirimi cabo kubera kuja kuririmba imbere y'abantu bo baravyumva buri kurabibwira none nawe urazi ivyo uriko uravuga ivyo ari byo hari n'igihe uzosanga uratutsa abantu utazi ivyo uriko uravuga no Gladys rero twenda cyane none byabandanije gute dushaka nyine dubwire histoire yawe byabandanije gute naciye nsenga bisanzwe hama mu nyuma gusa naratevye ndahahagarika kuhasengera kubera hari kure nava mu ruzi wanje mu Ngagara urumviye turajiga abagenzi mu ruzi oya hariho amabisi gusa batwara hariho amabisi nubwo ufata bisi ni kuvuga harimo nk'ibirometero nka bingahe ava mu ruziba ujya mu Ngagara naciye ndahahagarika kubera amasaha hari igihe basenga nka vante tugasanga batashe mu ijoro batevye y'amabisi yo muri Verani hatari amace ndabihagarika amace ndagusengera muri Eglise Bethel Center Burundi ngaha haruguru ya Jemira ni Gladys Akimana nkuko mubibona kuri televiziyo yanyu ariko atubwira ubuzima bwiwe bw'imiririmbire ko bwagiye burakurikirana yatubwiye ko yahereye muri Katolike arava muri Katolike aja mu Ngagara ariko ubu tugeze aha tubwiye akageze mu Kanyosha haruguru ya Jemira Gladys Akimana ko ndakuzi uri umuririmbyi sindakora muri kohari ariko ndakuzi uririmba uri kumwe n'abandi baririmbyi batandukanye babiri umva muri groupe y'abantu batatu bo mwaturanye gute kumva turumva ko ari urukurikirane wagerura aba wikurikiranya uhindura amashengero cyangwa uhindura amakartier yagiye uri mu kiramwo byagiye mwaturanye gute wabonye gute ko muhuje impano yo kuririmba wabonye gute muhuje amajwi byagenze gute ukuntu byagenze je navuga abagenzi banje babiri umwe twiga kuri nka bose twiga kuri etablissement mugani twari twiga mu mwaka entre ta Gladys no muri umunyeshuri yego umunyeshuri ni kuvuga mu mwaka wa umunyeshuri muri 11 oh byiza cyane gusa sinari bwashike muri 11 nari nkikiga nko mu 9 twiga kuri etablissement muga amashuri akaba atandukanye gusa twaje tunasengera kuri eglise imwe nkumva yene ukuntu baririmba bikanjohera hama umwe muri bo umwe yitwa Darlene niwe yigeze kuja muri competition yo kuririmba bimwe byo guhigana competition yitwa gute sinibuka neza ibice bya muga byari ibintu byo kuririmba nyene kwari uguhiganwa mu kuririmba batatu ba mbere bakaba ama certificat no kubatera intege nyene uwo yitwa Darlene ndibuka ko yaciye aza arambwira ngo ndamufashe kumugisha amatravail je ubwanje ntavyo nzi je ndagufasha kugira amatravail yari nganje hande kusanze ndamubwira ati je ntavyo nzi ikintu cyantangaje nije namwigishije kuririmba kandi yabaye wa kabiri ibaze vete umwe bisobanuye ko Gladys yo ishikira kuri tere yari guca mu wa mbere ni Imana ikora je nta jwi mfise ryo kuririmba muga sinzi nanje ukuntu byagenze kabasi je ndakubwira kandi urazi ko bitagusa ko bitagusa kuzi kuririmba ntibigusa vraiment nije wa mbere ndakubwiye sinibaza sinzi nta n'abagenzi ufise ko bitasa ko bitagusa aho jemba ndi hose usanga ndiko ndarimba sinzi ahubwo nanakomera amatwi look visage yawe biboneka basa kwa abaririmbyi ko tubazi umuririmbyi umonye mu maso yavyibwira umumenya mu gihe yamaze kumenyekana nanje ntanguye kuririmba ubona vyibwira kubera Gladys nataramenyekana ndafise indirimbo ziwanje nyinshi muga sindamenyekana bivanye novuga ziranditse novuga uburyo nyene gushigikirana nibwo rukundo nyene bavuga dukundane dore ko bitarabwira je kwanza ibaze vraiment irabizi ahubwo kiraba nawe ikintu ukora
Gladys atera imbere. Ni Gladys ubona kuri microphone kandi Akimana Gladys niwe katubwira ko ari umuririmbyi afise indirimbo nyinshi. Reka tumaze Gladys, mbe izo ndirimbo zawe zifise ari amashusho cyangwa zifise ari audio? Ko watubwiye ko ufise indirimbo nyinshi canke nta gikorwa na kimwe urakora? Indirimbo zanje nta ma audio nta ma video nta kimwe, muga ziranditse. Ari Gladys icyamamare tuzi cyane kizi kuririmba, twanamurondeye ko nzi kari azi kuririmba, byagenze gute? Ikintu kibura ni kwa gusapotinga na gati iwacu. Yabivuge neza. Ndabizi ko hari aba diaspora hajya kuri televiziyo. Ikintu kibuze ni gusapotinga na gati yacu tugafashanya. Ewe ni wimva ati Gladys ndashaka kumufasha karibu cyane. Ariko muravyumva yabwiye aba diaspora tieri ntarimwe. Uri nyuma y'igihugu wese kwanza cyane cyane uwitwa kuri umurundi uri kure y'igihugu umva ko igihugu cyane cyo kigomba gutera imbere biciye mu kuririmba. Gladys, abarundi turazinanye. Umurundi avuga ati nyereka isemo kugira ngo menye inshigikira. Nkawe Gladys hajewe ndakuzi kuririmba. Okay, hari indirimbo cyane cyane bishakaziye wanditse nanditse kugira ngo baronka aho bazo supportinga. Imwe gusa nubwo turirimba kantu gato. Hari indirimbo imwe nanditse bash nanabaye wanyuma mu ishuri. Sinanabaye wanyuma. Naragiye kuraba afishaje sanga sindimo. Ngo muturirimbe ngo waratemye. Oya sivyo. Ndatamuhe ndicara. Ndumva ndababaye cyane mugasanga ndiko ndaririmba indirimbo nta numwe yiririmbe sinakosanga indirimbo yonde. Sanga ndiko ndaririmba indirimbo erega natoye n'ikaramu ndandika. Ndashavuye. Nagiye muri kuraba muri afishaje ko ndimwe sindimo. Okay, igitangaza nahejeje kwandika ya ndirimbo bizana na melody. Simaka ugende kuvuza kuri piano ngo ujane na gutya na gutya. Wozo bifise. Ndakuririmba ngo uca wibaza ko atari iwanje. Wanyoteje vraiment n'abakunze ye nawe ko wanyotewe. Dushirireko. Manzo endere gato. Icyantangaje mwijoro hagati nka saa 5 z'ijoro. Bace hambwe ko muri afishaje ndimwo banyafishije sambiri z'ijoro. Byagenze gute? Tuvuge ko ari bitangaza. Ni bitangaza by'Imana sinzi ukuntu bari bansembye nanje. Okay, ari igice kimwe ntari namenye mu gibindi nari namenye. Okay. Ndirimbo ivuga sinkiri umwana muto harageze Yesu ko mvuga merci ibyo wakoze bigaragaza kuriho kandi uzahoraho itekane ukaca su igitero ca mbere ngo nari mu buzima nabona iherezo maze numva ijwi rinyakura ariti ngo mwana wanje nakumenye utarabaho sinkiri umwana muto ukaca bandanya. Vraiment nizeye ko Dorcas canke Vestine entre moi babiri hari umuvukana. Oya nta numwe. Kwikine ko numva umenga murimba kumwe. Bagenzo barenga. Kwigana uwundi. Umuvuga ko ufite imigambi kubarenga. Vestine na Dorcas nzobarenga cyane. Bisane ko arimo competition. Natwe tuzogera Vestine na Dorcas bonga ha mu Burundi. Why none bitaraba none? Ni vuba cyane dukundane dufashanye. Ico bwira abakunze ko dukurikirana niki kikibuze ngamundi kugira ngo mubarenge. Dukundane unyiyumvemo ndakwiyumvemo hama cyo bigenda neza. Gino cyo bwira abakunze ko bakurikirana ico bakwiye gukora kugira ngo iyo ntambwe tuyishikeko. Ico nababwira niko gufashanya nyene. Wewe reka kugira j'aime commentaire na partage byonyene. Ujya mutima kanyene kari ndani karakenewe. Ikintu cyose ego masengesho arakenewe. Muga mu masengesho n'amahera arakenewe kugira ngo inoti arakenewe. Kubera ndakwibutsa yuko dusenga muga nubwo dusenga urazi ko dutangisha ikana. Bakunze nko dukurikirana ni Akimana Gladys ariko aravuga ko akeneye ibingorongoro ndetse n'izindi mfashanyo nyinshi kugira ngo atere imbere. Namwe nivyo mwiboneye afise ijwi ridasanzwe uko yaza ni Dorcas se mu Burundi cyane Dorcas tuvuke mu Burundi. Reka tugusabe rero gicu tubwi ko watubwiye ko ikinana gushikira kugushyira ko partage j'aime kwa duhe platform zawe kuko ari bikurikirana bashaka gutora byose. Hari umuntu ashaka kuvuga ati jewe Gladys nshaka kumushyigikira ariko nshaka kumurondera direct duhe platform zawe kuri channel yacu
aho dukurikirana babone platform zawe bashobora gutora. Ja muri commentaire duhurireyo ndabaha nimero. Merci beaucoup kwa koze mwa dukurikirana yababwiye ngo ni muri commentaire mushiremo ka nimero kanyu gusa mubona bandike kuri WhatsApp. Reka tumushimire Gladys Akimana, nizeye ko n'ikindi gihe nitwagukenera muri studio yacu, ubu twagusanze iwanyu ariko nitwagukenera muri studio iwacu uzoduha ikiganiro. Yego cyane. Imana iguhezegere cyane. Amen.